Reka nange mwiriwe namaramutse ku bakunzi ba BDI Info. Shimira wowe wese umaze gukora subscribe kuri no channel yacu. Uyu munsi ndafise ikintu nkene ko tuyaga, ikintu ngira kamaro. Nkene tucerekeze ku masoko. Ava yuko tugenda kuri ico kibazo c'amasoko, reka nibalize ikibazo getoye. Abaza ushobora kucishura baza kucandika muri commentaire. Mbega burya mu Burundi abikorera twabo nibo boba bafise ubushobozi bwinshi gusumba leta. Jewe ku bwanje ndizera neza na neza yuko abikorera twabo bafise inguvu nyinshi gusumba leta. Murazi yuko dufise isoko iri muri centre ville, iyo bita isoko nkuru y'igihugu yahiye kuva mu myaka y'ibihumbi 2013. Muribuka yuko ari isoko yavugishije benshi, yahombeshije benshi biyahuye ku bw'iryo soko bivanye n'imitahe yari ihari. Haraje amashira hamwe atandukanye ava mu bihugu bitandukanye na cyane mu Bushinwa kugira ngo barabe ukuntu boyisanura wongere itangure gukorwa. Ivyo byaraze aho mbere dusubiye inyuma Ubushinwa bwigeze kuba bugomba kuyisanura. Biranugwanugwa yuko wabagomba basinye kontra nini ishobora gushikana imyaka 30 kuduga. Menshi bavuga yuko ari imyaka 50 abashinwa bayikoreramo. Abanyagihugu bamwe n'abanyepolitike badaharanyira inyungu za politike cyangwa za leta nako za politike bariyamiriye kure ico kintu. Kubera iki? Barazi neza na neza yuko irya soko muri centre ville yahiye niho mutima w'igihugu, niyo mahaha y'igihugu, ni igihugu cinziriza amafaranga menshi. Ariko no munsi nta kintu na kimwe gihakira kogwa. Murazi yuko haje iyo bita ngo ni Ubaka National Group kugira ngo bayubake. Iyo nayo yari rongoye n'uwo bita Fabrice. Ujya mugabo Fabrice n'umuntu wa mbere nemera mu gihugu cy'u Burundi, mu bajene na cyane mu bajene mu gwaruka, kandi na nubu ndashamwemera. Nibaza neza na neza yuko ujya mugabo hari abantu bagiye kumunaniza. Murazi yuko yazanye ujya mugambi wo kubaka irya soko, kandi atari umugambi wa mbere yarakoreye muri iki gihugu. Ni migambi myinshi n'ama project menshi nono Musa yarakora, kandi ama project yitanguriye, ama project yiwe araduga akabandanya agapasa. Ego umuntu nkujya ntihabura mwidogera, ariko nabumushima ntibabura. Tuzoze rero kenshi mu Barundi tuzoze turaba ibintu vyubashwe bigahera. Tuzoze tuvugira ko amajambo ku bintu bishobora gutangura amajambo bigahera amajambo. Ujya mugamaze gupatana isoko, harageze igihe aguma arindiza abantu ababwira ati uyarindira ndacarindiye uruhusha rwa nyuma kugira leta inyemerere ntangure ndayubake. Abantu bagumye barindiye cyabaye ikintu ciza cyane, cyagumye kirengarenga ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ati nukuri cyo bari ikintu ciza byubashwe n'umurundi wacu. Ariko mu nyuma byagiye guhinduka, leta yinjiyemo muri iki gisata cyo kubaka isoko. Bijya bintu je ku bwanje nimba leta yaramaze kubyinjiramo, ko leta amaze kubyinjiramo mu majambo make, sinda kubeshe ujya mugambi suno musi, kuko imigambi yose itanguzwa na leta myinshi y'ama construction duhora tuyibona. Hubashwa amabanka ngana gute yigenga, abantu bigenga kandi manini hatwara za miliyoni myinshi, hatwara miliyaridi yose yaraheze. Ariko umugambi wa leta washobora kumara imyaka 40 bavuga ngo tucari mu mugambi guhera mu 2013 igihe isoko yasha haraheze imyaka 12 irarumanye. Uno musi tu mwaka 2025 leta ayigiriye mu murya mugambi byahagaze. Ubu nta namakuru aboneka. Muriko murantahura. Jewe nk'ico novuga, ugiye kuraba ayandi masoko harubakwa, basiyoni barubasa amasoko manini yasumba mbere n'ijya ahuza abantu bava mu mahanga bava mu bihugu bitandukanye, akaba ari amasoko huriro. Urumva ino musi mu Kamenge baraherutse kubaka isoko, nta majambo twigeze twumva. Urumva nta majambo twigeze twumva yigeze kubavugirwamwo ngo leta ngurumva ngo kubera iki bara abantu bigenga barakoze ikintu cy'iwabo mwibanga. Je iyo soko nigeze kuba ndayibona ari mu 2023
yari iheze nta namakuru twigeze turonka ni isoko isumba igere yahora ari ya Bujumbura uravye ubwiza bwayo honyene ifise ni isoko nziza y'icitegererezo umuryo umuntu wari wese yoba avuye mu gihugu cyari cyo cyose atoshobora kwicisha mu jisho icotuma igasoko y'Ibujumbura itubakwa n'igiki jewe mu vyiyumviro by'iwanje ndabona neza yuko ijya soko n'umugambi wo kubaka isoko uzohava ati kubera iki kubera leta yamaze kubyinjiramo ibintu byose bihaye bikogwa na leta narigeze kuba ndabivuga mu biganiro mu gihe leta idashobora kwemerera bigenga ngo bikorere ibyabo bigenga nk'abigenga itabashiriyemo amategeko ibintu byo mu Burundi bizokwamara akajagari leta itegezwa kwirukanga na politike n'ibyo bintu byose byoba bitagenda neza mu gihugu niyirukange n'umuntu azanye n'iterambere mu gihe hari abantu mu gihugu cy'u Burundi bashaka yuko atamuntu yokora ikintu wenyene yigenga badashizemo imitahe yiwabo nukuri kw'Imana sindakubesha ni BDI info Jennifer Julius bizotugora cyane kugira ngo dushike ku iterambere kuko tuzosanga iryo terambere twifuza cyangwa iryo terambere dushaka abarigwanya ari babandi nyene kubera iki imitwe yiwabo bagombye kuyipakiramo ibintu byinshi bayishiramo n'ivyo badashoboye muri ko munaho iyo niyo message ndiko ndatanga basi yone none bari haki nibubatse amasoko ameze neza kandi ari ku rwego international ngirya y'Ibujumbura nuno musi nta nagakacira Fabrice yari yayipatanye uno musi arafise amashantier arenga 30 mu gihugu cy'u Burundi kandi ari much develop gusumbya umutahe no mvuga yuko asumbya umutahe yagomba shire muri gasoko ariko kubera biboneka kumenga ari abandi bantu bace bagomba kumwinjira muri rya business yiwe abari kumuruhusha byaboneke neza ribo bariko bamutevya ino munsi bo mubare ya Fabrice ati tangura akazi nkuko yigeze kuba bivuga yoba tanguye kandi ndazi yoba tanguye akazi mu giringo c'imyaka 2 yoba biboneka akazi gageze muri buka ko yigeze kuba yari yatanze imyaka inga yatanze imyaka 5 mu myaka 5 ikintu tuzoba twashitseko kizoba cyamaze kuboneka abanyagihugu baza bamaze kugira icizera ati wa mutama wa musore wa mujene ariko arazaniterambere ivyo rero mu Burundi ndagisubiyemo nimba hari abantu bagomba kwivanga abantu bo muri leta bagomba kwivanga nabikorera utwabo muri business zabo business zizokwama zimeze nabi amakori azokwama ameze nabi kubera bashizemo politike urumva byinjira nibisohoka bizokwama imeze nabi na development tuzopfa dushitseko ibihugu bikomakomeye ku isi nk'Ubushinwa bemerera umuntu wari wo wese mu gihe ariko arakora ikintu afise plan kiriko kiduga bataravye umugambwe avamwo bataravye intara avamwo bataravye ubwoko avamwo ariko twege iwacu mu Burundi ivyo bintu biracahari byo kuraba umuntu ngo kubera avuye mu bwoko ubu ntidushobora kumwemerera ko akora iki ngo kubera atari mu mugambwe kanaka ntidushobora kumwemerera ko akora iki ngo kube mbere bakaca banakwagiriza yuko ukorana n'abakoro BDI info nari mazi misi ntabaho ibintu nkabiri ariko vuba nzongera nkaguwe kuko muribuka ko nigeze gukaguwa ku bantu bafatikwa Tanzania byameze nkabiwa nkagahengo ariko ngira bameze nk'abagira agasoni narungiye kumva yuko hari abandi bantu bakivyonga ibiganiro byinshi muri no minsi ngiye kuba ibiganiro byinshi cyane nuko kenshi nkunda gufatirirwa n'ubuzima urabizi ibintu by'ubuzima bisaba yuko ukora ibi ugakora na biriya kenshi yese nkunda sindagira ingufu zo kwama shira ibiganiro kuri no rubuga ivaye no kuntu mbadiko datigita na ratio murabizi mbadiko datigita n'ibindi byakazoza ariko kubw'urukundo muguba munyereka muri no minsi nzobandanya ndabaha ibintu byiza bimeze fresh murabizi yuko BDI info objective yiwacu canke target yiwacu niyo gutanga information ku buzima bw'abarundi ku buzima bw'igihugu muri politike gatoya pana bya bindi bya genest tukongera tugashirako dugahanahana amakuru ku barundi bari mu mahanga no bari mu Burundi murakoze cyane reka ndagusabe birashoboka sangura mushasha gukora
ukore subscribe. Ngire ko nshimira wowe wese wadukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera. Ndagushimiye cyane, nongera ndagusaba kugira partage kugira ngo ino video ishikire abana bariya, birashobora kudufasha cyane no kubandanya turonka abandi bantu bava mu bihugu bitandukanye. Birashoboka ugasanga uri muri Belgique, birashoboka ugasanga ufise umugenzi muri Belgique, yimurungikire ino video yashobora kugira icyo mufashije. Birashoboka ugasanga ufise umugenzi ari muri Europe, Amerique, Asia na India, wose barungikire. N'uwari we wese ari muri Afrika, nshimiye cyane guhera kuri muntu wari we wese ahagaze kuri no mumbe w'isi mu mpande zine zose z'isi. Ndabashimiye cyane, aho ngeze nimwe ndahakesha kandi byose ndabikesha mwebwe. Murakoze cyane, mubandanye mudusabira ku Mana, tubandanye dusengeranira. Murakoze cyane, bye.